Agacerere ni ikirwanisho gikomeye ku muntu. Harimo yuko agacerere burya mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ari ikintu gihambaye cyane. Kamakade ndabahaye ikaze mu kiganiro inyurabwenge cy'uyu munsi kuri televiziyo Umuvugizi. Tugiye kuyaga uno munsi ni ryari umuntu akwiye kuvuga canke akinumira. Burya hari ibihe byo kuvuga, hari ibihe byo kuvuga n'ibihe byo kwinumira. Turaza kubona rero ni ryari umuhizi nyawe aramenya, umunyabwenge nyawe aramenya ni ryari ngomba kuvuga, ni ryari ngomba kunuma. Igihe cyo kuvuga vuga, igihe cyo kunuma unume, ngabo ni ryari. Hari abantu rero bakunda kuvuga mu gihe bidakenewe, bakanuma mu gihe bidakenewe. Nibigire umwanya wavyo. Kandi nkuko nabivuze ntangura, ni ibintu bihambaye cyane mu buzima bw'umuntu. Umuntu atazi gufata umwanya wo kunuma, wo kuba mu gacerere, hari ibintu byinshi adashobora gushikako. Turaza kubibona mu kiyago. Umuntu iminsi yose umunwa we wama wuguruye, avuga yaranze indwi, avuga atawe umubajije, yishura n'ibyo adashobora kuba atahura. Uyo muntu rimwe rimwe usanga ari umuntu adafadika. Ubuzima bwiwe usanga bujegajega, ndabivuge gutyo. Kunuma mu gihe cyavyo, kuvuga mu gihe cyavyo. Ariko tutaraje no mu kiganiro, wewe uri kuranyumviriza mwinyurabwenge, urafise igihe cyo kuvuga, uvuga uti iki gihe by'ukuri kirakenewe ko mvuga. Urafise n'igihe uvuga uti iki gihe nico kunuma, nico kuja mu gacerere. Hari igihe bakuronderamwo amajambo bakuvugisha, ukavuga uti uyu mwanya ni uwo kunuma, umwanya si uwo kuvuga. Mbega mu gihe hoho uri mu kigwi c'abantu baguma bariko baravuga, wewe uvyifatamwo gute? Ivyo n'ibindi rero nivyo tugiye kuyaga ko muri kino kiganiro inyurabwenge. Tubaye ikaze. Nsubire ndagusabe utubwire, utwandikire, utubwire ndiko ndabakurikirana, ndi Bujumbura, ndi Gitega. Twandikira uti ndi Gitega, kugira ngo tumenye by'ukuri yuko ibi biyago byacu bibashikira kandi mu bikunda. Turazi ko mu bikunda, mugabo tugomba kumenya aho muba muherereye, kuko uyu ni umuryango turiko turubaka. Ni ryari rero umuntu akwiye kwinumira? Umuntu arakwiye kunuma mu gihe ivyo agomba kuvuga bishobora gukomeretsa uwabibwiye canke ababibwiye. Mu gihe iryo jambo ugomba kuvuga ukumva neza yuko rishobora gukomeretsa, gutuma umuntu aryumvise yiyumva ukundi nabi, byirekere. Mu yandi majambo, mu gihe ubona neza yuko uyo muntu ugomba kubwira ivyo bintu atiteguriye kuvyakira, canke bishobora gutuma ava muri eta yararimo akaja mu yindi imujana mu gushavura, akakomereka, byirekere. Byirekere nimba ubona yuko atakintu wowe uza guhomba canke nawe aza kunguka mu vyo mubwiye, bireke kuvuga. Bireke kuvuga. Hari abantu rero amajambo yabo usanga ari umuriro, usanga ari umuriro, aravuga yaranze indwi. Ibyo bintu uri kuravuga, urazi yuko ijambo burya rimeze nk'ibombe canke nk'icumu umuntu atera. Umuntu ashobora kukubwira ijambo ukirigwa ukarara udasinziriye kubera ijambo umuntu yakubwiye. Turi twitonda rero ijambo ubwira umuntu, ijambo usohora, ntusanga ari inkota uri kuratera abantu. Ijambo burya si ikintu gisanzwe, tuba tugyitondera. Niho babonagira ati banza uzungurutse ururimi rwawe urabe yuko iryo jambo rikeneye gusohoka. Usanze bidakenewe ubireke. Umwe yavuga ati ducira ibiryoshe, mu buryo bwo kuvuga ducira ibiryoshe tukamira ibirura.
ubizanye muri iki gishingo c'amajambo. Ibiryoshe bisohore, ubundi mu yindi mvugo bicire, mugabe ivyo navyo wumva ko birura bimire. Nivyo kuvuga ukavyirekera mu gihe ubona yuko ivyo bintu ugiye kuvuga biza gukomeretsa uwuvyumva canke abavyumva. Ubugira kabiri umuntu akwiye kwihorera ni mu gihe udatahura neza ivyo uriko uravuga. Nta bantu hora ubona ashobora kuvuga ibintu mugabo kabona neza, ukibaza uti eske ibyo uriko uravuga wewe ubwawe urabitahura, ugomba kubitwemeza ubwo wowe nyene urabitahura. Ihorere, reka mu gihe utavyumva nta kamaro, ntaco biza gufasha abantu, ahubwo umviriza hanyuma uze gutomokerwa abandi. Ushobora kuba hari abavyumva mwabo muri kumwe bafise na experience muri byo, bafise uburambe, wowe bumvirize hanyuma uze gutahura, uzobone kuvuga ibyo ushobora kubutahura. Kandi burya ikintu utahura ubucumva utikintu ndagitahura, utagitahura nta kamaro na kamwe yuko ico kintu uza kukivuga. Birahava rero bikagufasha wewe, abantu bakabona yuko utari umubeshi, kuko uri kuremeza ibintu udatahura, uzobura umubeshi. Hama bari gucisha mwijisho, bagucisha mwijisho kubera yuko imvugo y'umuntu burya irerekana uyo muntu icari. Umuntu ugomba kumumenya uramuvugisha, uko kuntu atondeka amajambo, uko kuntu asimba mu kuvuga, uko kuntu ukuri n'ibinyoma vanga, ucubona neza uyo muntu ninde. Iyo ugomba kumenya umuntu urondera akaryo ko kumuvugisha. Nico gituma mwe mukora ibibazo mu ma ONG, mu organization atandukanye, kiya kintu ca interview burya baraba vyinshi. Urashobora no kunanirwa ikibazo bakuba bakubajije, mugabo bakaraba ingene bivuga, bakaraba ingene bisigura, bakaraba imyifato mu kuvuga kwawe. Kuvuga rero kiba ari ikintu gikomeye cyane cyane iyo uri kuvuga. Baranabihanura rero, turabihanuye yuko cya kabiri yuko vuga ibintu usobanukiwe, umetriza, wumva utahura. Utabitahura reka ababizi babivuge, hama nawe wihorere. No mu manama rero hari umuntu ashobora gufata ijambo ngabo yarifata akamara n'umwanya munini washaka kumva ko ibintu ariko aravuga ubwiwe ntavyatahura, akaza gutwara umwanya abantu yaheza kuvuga, bavuga bati uyo muntu agenze gute nuwaheye. Itonde rero mu kuvuga ikintu cyo cyose, cyane cyane mu gihe utagitahura. Ubugira gatatu ukwiye kwitonda cyangwa ukirekera kuvuga ni mu gihe umuntu muri ko muravugana atanguye kuvugisha agize ico no kwita provocation. Provocation ni umuntu agomba kugira ahagukura mu iyo mvugo yiwe. Haraza umuntu akakubwira ijambo canke imyifato yiwe akanidoga canke imbere yawe akivugisha utuntu, wowe kumva yuko harimo provocation, agomba kurondera ahantu agukura kugira ngo habe amahane atane kamaro aza gufasha. Hari abantu bashobora kwinjira mu mahane, amajambo, ibintu wumva yuko vy'ukuri abo bantu nta kintu na kimwe biza kugufasha, nta kintu na kimwe biza kubafasha akwabo. Akamaro nakaye ko mu bintu biza kugufasha. Utakaza umwanya wawe kubera iki? Umwanya n'amafaranga. Kubera kumara inguvu zawe. Kubera iki wiyanduza? Kuko amajambo hajya tuba tuko turavuga cyane amajambo atariyo, amajambo niko atariyo canke atari mu kuri kose adutwara inguvu muri twebwe, aradusambura. Kubasenga arirukana umutima w'Imana muri twebwe. Nta kamaro rero kuko muza guharira, muza kuvugana n'umuntu n'ibintu bitagira kamaro, ibintu bitaza kubafasha, bitaza gufasha abavyumva. Ihorere, inumire. Kandi winumiye rero uzobukinze ibintu byinshi cyane, uzobukinze ibintu byinshi cyane. Ubugira kane, ikindi gihe cyo kwihorera ni gihe ufise ishavu. Igihe cyose ushavuye,
igihe cyose wumva hariho ibintu byanduye tension muri wewe, fata ingingo yo guhora, kubera yuko mwishavu nta kintu kiza kuvamwo, uza kwicuza ibintu bivugiye iki. We rero iciza nuko naho ubona ko wumva ukuri, mbwa ko wumva ufise ishavu, byihorere, reka. Iryo shavu urimwo riza gutuma ubanza gusubira inyuma, ugatuza, ugashobora rero kwiyumvira, ugakontorora ibyo ugiye kuvuga. Ikindi gihe ari byiza kwihorera rimwe rimwe, si kenshi, ari gihe bidakundira abantu, mugabo igihe uri mu munezero wa cane. Igihe uri mu munezero wa cane, gerageza guhora cyane cyane, ntihagire ibintu wemera byo kugaba. Urashobora kuvuga uri mu munezero, kandi kenshi nyene biba bigoye ko umuntu anuma ari mu munezero, mugabo bikunze urahora, ariko cyane cyane wiyubare kugira ama promesse, ibintu ugomba kugaba. Uhora ubona abantu mu manza nk'izi za mariage, ukabona umuntu kubera umunezero arahagurutse aremeye yuko urugo kanaka azorurihira ngo umwaka wose inzu ruwaye azoyiriha mu gufasha urwo rugo. Mugabo wewe biraba mu buzima bwiwe, ukabona neza yuko ntongene kuriha iyo bimugora, azobishobora gute? Ugasanga rero ejo ibyo yiyemeje ntariko arabishitsa. Mvuza ku karorero kamwe, mugahe n'abantu ushobora gusanga bariko batanga ibyo badafise, bariko bemera ibyo badashobora kuronka, bariko bagomba gutanga ibyo batiyumviriye ko, bakabivuga mu majambo, mugabo ejo kubishira mu ngiro bikabagora, kubera yuko bemeye ibintu kubera umunezero, kubera ibishobisho, kubera ibigumbagumba, bemera ibintu badashobora. Gerageza rero kutagira ama promesse mu gihe uri mu bishobisho by'umunezero wa cane. N'uburoro ariko ndatanga duratubibona mvuze mu mariage, nkuko novuga ahandi hantu, abantu bakemera ibintu kubera umunezero mugabo batabihambije. Ikindi gihe ari byiza kunuma, kwihorera, ni mu gihe uri kumwe n'abantu novuga bafise ubwitonzi bugera kure cyane. Hari abantu bitonda, bo bamaze kumetiriza ibyo kuvuga, bamenya ryari kuvuga, ryari kunuma. Canke igihe uri imbere y'abantu bakuze kugusumbya, abantu les patriarches, abantu babatama b'inararibonye, ukiri muto, gerageza kuvuga bike bishobotse, unume imbere yabo. Ahubwo wewe icyo ukora wumvirize cyane gusumba ibyo uza kuvuga, kubera ibyo bariko baravuga baragusumbye kimwe nita experience, barafise ubumenyi, barafise n'ubwenge kugusumbya, kubera yuko ibyo baciyemo. Wowe rero nta kamaro yuko uza kubarenza amajambo uri imbere yabo, ahubwo fata akanya ubumvirize gusumba uko uza kuvuga. Kandi kiba ari ikimenyetso gikomeye cyane, baravuga bati turi kumwe n'umuntu. Kuko kujya kunuma kwawe cyane kuvuga, abantu baguha amanota, abantu babona uwuri, haravuga tujya mu no gushinga ibintu cyangwa so gushinga ibintu, kubera iyo myifato uri kurakoresha, uko kuntu uri kuravuga cyangwa uri kuranuma. Les patriarches, abantu les sages, abantu umutegetsi kanaka mureka avuge. Hari umuntu aza gusaba ikintu, hanyuma yashika imbere yawe ukamengo ni umwigisha, ahubwo aje no kukwigisha. Abo bantu bariho, si ibintu byiza na gato. Bigiye no mu ndero y'ikirundi, ni byiza yuko umuntu agusumba umuha umwanya wo kuvuga, hama nawe ukavuga bikenewe, kandi ukavuga bike kuko wowe uzi bike imbere yiwe. Ntumurenze urwamo, ntumurenze amajambo, kuko agusumbya byinshi, afise experience, arafise ubwenge kugusumbya, arafise ama connaissance kugusumbya. Ikindi gihe rero cyo kunuma, birumvikana neza yuko mu gihe umuntu ari kimwe nita meditation, ariko aritekereza ko mbere ari no mu gisabisho,
ni byiza yuko umuntu yinjira mu gihe c'agacerere le silence, bigatuma rero yiyumvira neza, ubwenge bukaza ku murongo mu mvugo ya buno munsi. Ubwenge bwaba bwarikomye bukagaruka ku murongo, agasubira inyuma akaraba mu buzima bwiwe, mbega mbayeho gute, bishobotse akaja no mu buto bwiwe, akaja nimba ari umuntu akuze mu buyabaga bwiwe, akaja mu gihe c'amashure, akagaruka mu gihe cyo gushinga urugo kwigwiwe, gushika aho ageze uyu munsi, agasubira inyuma akaraba ubuzima bwiwe, mbega nibiki vyamye bingora, igihe nari mu mashuri nibiki vyangora, igihe nari umwana muto, mbega umuryango wacu burya twabanye neza, mbega ndi mu bumwe n'umuryango wanje nabo tuvukana, buke ukaza, mbega mu migenderanire ya jewe n'Imana navyifashemwo gute, ndavyifatamwo gute, ukaza buke ibyagiye birakugora, mbega wabisimvye gute mu gacerere, ugashika rero uyu munsi, mbega vy'ukuri maze gutera intambuko iyihe. Umuntu yoza agira ati nka evaluation yawe nyene, mugabo harimo gusubira kwiraba akoresheje ikiyo c'umutima wiwe, aho vyagiye biramugora, mbega uyu munsi hoho mbayeho gute, reflexion, l'introspection, canke mu vy'umutima mbayeho gute. Biba ari ibintu bihambaye, kandi ivyo abantu b'uyu munsi birabacanga cyane. Abantu b'uyu munsi ntibabigerako, n'amajambo gusa, baca batubwira ngo ni inyoni y'ubuca, avuga nk'inyoni y'ubuca. Ibi rero niyo giye ku gacere ngo giye gusenga kakamwanikira bikanka, kubera yuko ntiyimenyereje kuba mu gacerere, yamenyereye ko amara umuntu amanyagurika. Urabona umusozi y'imvura igwa ari nyinshi, zibona umusozi ukazona umusozi uramanyutse, wari uhagaze impande, ahubwo ugakura ngaho wiruka. Hari abantu rero bameze uko mu kuvuga, baramanyagurika, kujya ku musozi wahimbye umusozi wahimbye amazi utawigiwe inyuma, cyangwa inzu idasakaye neza n'amatafari ashaye ntiworaba, abantu bama bagavye. Hari n'abantu rero bameze uko, agacerere ntibikunda. Iyo yagiye mw'iki gisabisho, iyo agiye mw'i silence igera kure cyane ntibimukundira. Kazona umuntu agiye muri adoration, amaze utunota dutatu, naho nyine yagumye yeraguza, tukadona aratumutse aragiye. Agacerere si ivyiwe, agacerere si ivyiwe. Mugabo meditation, silence ni ikintu gikomeye mu gihe cy'igisabisho. Mbere burya igisabisho dukoresha amajambo kirasumbwa gose n'igisabisho tugize tubaye mu gacerere, kuko noneho agacerere murazi yuko niyo nzira cyane cyane Imana mushobora guhuriramwo. Utaba mu gacerere, kugira ngo wumve ijwi ry'Imana, kugira ngo muhure n'Imana utaciye mu gacerere, biba bigoye cyane. Nico gituma je ntatahura cyane abantu mu bisabisho byabo bama ari amajambo. Navyo birakenewe cyane, ni ruwanje niki, mugabo gufata umwanya wo gacerere, ugafata iminota 30, ugafata isaha uri mu gacerere uyaga n'Imana mu gisabisho. N'abataravyimenyereza babitangure, muzosanga bibafashije ikintu kinini ya cyane. Muzosanga bibubatse, kuko turasambuka, kandi namwe muramubivuga ngo tugiye gusambuka, ngo ugiye gusambuka. None ko ugiye gusambuka, umva haza gutaha iki? Haza gutaha ikintu cyasambutse nyene. Mugabo agacerere karagaruka kakatwubaka. Burya hari n'ingwara nyinshi dukira canke tutagwara, amagara meza aca mu gacerere. Mwari mubizi, inzo bigaruka ko mu gindi kiyago ndabibabwire ingene agacerere gakiza ingwara nyinshi, gakinga ingwara nyinshi, ngatuma umuntu adasaza, gatuma umuntu yamana akabiri keza, yamana umubiri ukeye, yamana mu maso hakeye. Kubera iki? Agacerere ko mu gisabisho cyane cyane. Ikindi gihe
no gacerere ni ryari? Ni mu gihe abantu muri kumwe ubona yuko bari mu gacerere kubera yuko ibyabashikiye. N'akarorero, babuze umuntu, bari mu kigandaro, canke bariko baribuka umuntu wabo yagize gute, yitavye Imana, bakamwibuka mu gacerere. Wewe kumbure nturi muri bo, mugabo uyo mwanya ubaye kumwe nabo. Kirazira yuko ahantu babuze umuntu uza kurenza ugwamo abantu. Ugwaruka ruvyumve cyane cyane, ugwaruka bw'uyu munsi urashobora kuja ahantu abantu babuze umuntu, ugasanga urwaruka ariko ruvuga yaranze indwi, ruravuga ntiruca. Naho umuntu toba umuzi, ifatanye n'abantu babuze umuntu, bamugacerere. Biba bihambaye cyane. Wundi Pawulo Mweranda aravuga ati, ndi kumwe n'abarira nifatanya nabo, ndi kumwe n'abanezerewe nkifatanya nabo. Sivyo? Ntuze kuririmba, ntuje gusimbagurika, ntuje gutambuka umengo uri kwidefire ahantu ubona ko abandi batekereje babuze umuntu. Naho wohura n'umuntu usanga ukunda cyane, mugahurira ku ico kibanza, muramutse mu gacerere. No kuri abantu mu gacerere ntibakubone nkuko oya, gira indero. Murambona abantu duhurira kuri anterema tukaba dukundanye, nako tukaba twari tunazinanye, akaba ari umugenzi tutaherukana, akagusanga kuri anterema. Urumva ni byiza yuko muza kuramukanya, bite akakugwa mu nda, hagukubita nyene, yo wari wagiye hewe, imisi myinshi kweri. Oya, si umwanya w'ibyo, nuko twari dukumburanye. Iguma mu gacerere, abantu bari gaha bari mu gacerere. Ntiyakwibagira aho turi, ntiyakwibagira ibyo turimwo. Twaje gushingura umuntu, abantu barababaye, wabo yagiye, wewe none oya, araba ukamenga ahubwo umutima wayaze, umutima wagurutse, adashobora kwihweza no kubona ibyo abantu basanzwe barimo. Nubwo uwo muntu ataramuze, nubwo kumbure ataco yumva muri we, gira indero mu kunuma iyo mwanya. Niyo uri kuravuga, gerageza kuvugana ubuntu, gerageza kuvuga wongorera, uciye bugufi, wifatanije n'abo bantu naho utoba wari ubazi. Ushobora no kubaca ko abantu babuze umuntu, hanyuma utabazi, gerageza mupunguza iby'ikiyago mwari murimwo. Mwariko muratera inkuru n'abandi, muhora kumbure munaza kuvugana murenganya ico kibanza. Uwo n'umuco mwiza, n'ikintu ciza kiza gifasha abo bantu, bakanabona neza yuko urafise indero, wararezwe, uri umuntu w'ubuntu. Ibi rero bibwirwa cyane cyane abana bato. Ubundi abakuze baba babizi, bitakugoye, utari umuntu wakuze usambutse muri wewe. Abakuze barabizi, abo bigora ni abana bobo n'urwaruka uyu munsi. Ibi rero ni ivy'ukuri biba ari ibintu bihambaye cyane. Ngivyo rero ivyo novuga kubijanye n'igihe cyo kwihorera canke igihe cyo kuvuga. Ni ibintu ndababwiye, nimwavyumviriza neza bizobafasha kuba abantu b'ubuntu. None vy'ukuri agacerere karafise akamaro, karafise akamaro gose. Agacerere karafise akamaro, gatuma umuntu agira ico no kwitara reflexion, akamenya igiharimwo kandi akaciyumvira ko neza, kugira ngo ibyo aza gukora mu nyuma y'ako gacerere ntaze guhuruduka. Agacerere ni ikintu gihambaye cyane. Agacerere novuga karakomeza ikiyago n'umuntu muri muravugana. Iyo umuha umwanya umuntu ukamwumviriza gusumba kuvuga, bituma ico kiyago canyu kigenda neza. Hari abantu bavugana, hari abantu bayaga, ugasanga ntawe uhijambo yundi, bose no busimbira hamwe. Umwe avuga n'undi ataraheza, avuga n'undi ataratangura. Ico kiyago kiba kigenze gute? Ntigiva ngo kigende neza. Mugabo iyo abantu bayaga bahana no mu gacerere nyene, wumviriza uyundi, biragufasha cyane
kandi bigatuma uyo muntu muriko muravugana nawe aca agerageza guserura ivyiyumviro n'ivyifuzo vyiwe neza ku rugero rwiza cyane. Hanyuma kandi ikindi agacerere burya karatuzanira amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima. Hari abantu ubona yuko muri bo nta mahoro bafise kubera yuko bo nyine barayibuza mu kutaja mu gacerere. Agacerere kiyo kazosanga ni gihe asinziriye gusa. Ni yavyutse avyuka ari ye abavuye je mugahari bihora bintangaza. Bishoboka gute? Munyumvirize neza. Bishoboka gute iyo tuvuye mu gisabisho mu nkuka ya misa isohotse ugasanga umuntu ataranasohoka mu muryango neza ariko aratunga igitabura munwa akwata amaboko ariko ameze gute? Ugasanga uyo muntu vy'ukuri ukibaza none aravuye mu gisabisho vy'ukuri, iyo connection barafitaniye n'Imana ubwo vy'ukuri yafashe canke wari umugirwa arimwo? Kubera yuko ubundi iyo umuntu yinjiye mu gacerere hari ukuntu akavamwo, kujya hari ukuntu kinjiramwo, hari ukuntu ukavamwo bukebuke. Sinumva ingene umuntu aba avuye gusenga agisohoka ingoro y'Imana akagwa mu nda hana amacensi abantu asomagura avuga amakuru yose ala deuxième minute bavuze ururirimbo rwa nyuma. Ako gacerere yararimwo, iyo meditation yararimwo igenze gute? Biba bisigura, biba vyerekana yuko uyo muntu ahantu avuye mu mugirwa. Hari abantu rero bameze uko no mwisengero ukazubona umuntu ariko atera inkuru n'uyundi muntu. None gashaka je murabona abantu iyo twicaranye mu ngoro y'Imana akumva ikintu padiri avuze peut-être gikeneye kwiyumvirwa ko canke kidutangaje niki kaduna ariko arakongorera utuntu ngo wavyumvise ngo bari abantu nabo ngo sinzi ukuntu ngo bavyifatamwe. Oya si umwanya w'ibyo, turiko turasenga, turiko twumviza ijambo ry'Imana mugabo n'agacerere. Nimba ufise ivyo mbwira uzobimbwira uyundi munsi ntumbwira mu isengero. Nkavuga nti ya ivyo c'est pas le moment. Bagomba kugira commentaire y'ivyo umusaseredoti avuze mu ngoro y'Imana. Si umwanya, si kibanza, turiko twumviza ijambo ry'Imana, turiko turasenga, si umwanya wa commentaire. Nimba hari kiri uva bivuga ko utubitubwira uyundi munsi, uyu si umwanya. Munyihanganire cyane abantu tuba twicaranye mukaza kumbwira, ukaza kugira commentaire ku byo bavuze. None wumva ibindi nza kuvyumva gute? Ko ari inyigisho y'umusaseredoti atari bwaheze, wewe kuri kumbwira ivyo vyiwawe nza kumviriza ibindi vyiwe gute? Mbega bigisha ni wewe canke n'umusaseredoti ariko aratwigisha? Ni ibintu bikomeye cyane ivyo. Ni ibintu rero nako ndavuga ingene agacerere karazana amahoro yo mu mutima. Kandi iyo umuntu adafise amahoro yo mu mutima no mu kuvuga kwiwe nyene aramanyagurika. Ariko mena kubwira umusozi wahimvye amazi niwe usamaye uzubona umanyaguritse ukakugwako ukagufuma. N'abantu bameze uko kubera badafise amahoro yo mu mutima, kubera kagacerere batinjiramwo, nivyo naho bihava bikadushikana. Agacerere rero kandi karatwereka ubwitonzi n'abitonzi. Mu gacerere turahamenyera ubwitonzi bw'umuntu, tukahamenyera n'abitonzi, kuko bazi ryari bavuga na ryari banuma, ryari bavuga ikintu biyumviriye ko. Noneho n'imisi yose abo bantu baba barabasaje, baba ari abantu b'ubwitonzi, bakavuga ikintu ciyubashe, ikintu biyumviriye ko. Hanyuma ikindi novuga akamaro k'agacerere, agacerere karatuzanira mvuge nti izindi nkomezi, izindi nguvu. Iyo tuvuga byinshi, iyo tuvuga ibintu bidakenewe, haragera igihe ukamenga umuntu yasambutse, ntagifatanye, ntagikwiye. L'esprit na le corps byamaze gutatana kubera amajambo yavuze. Kandi amajambo wavuze kenshi usanga harimwo ayatakubaka, yatubaka abantu, agira rero ntagusiga kurya, aragusambura. Cyo gituma umuntu akiye kwireserva mu majambo aba ariko aravuga. Ngo iyo twihoreye rimwe tugumana inkomezi, kubera ko tuvuga ibintu bikenewe gusa, bidakenewe byose biradusambura. Je rero muranibaza abantu bakomera, hari umuntu yirirwa aravuga ibintu mwirigwanye kuva mu gatondo, hewe nta jambo aguha, nta ruhuka,
ayaranze indwi ye kera babona inyoni y'ubuca cyangwa ni nyomvye bavuga nk'inyomvye ibyazi n'ibyo atazi ibyo yabonye n'ibyo atabonye reka n'ibyo wabonye ntubivuga byose ibyo wabonye ntubivuga byose amakritike ku bantu abonye oya bimwe binume naho wabibonye binume nta kamaro gushika naho akavuga abantu gushika naho nyene yivuga kiyagiriza ibintu atawe bimusabye akabesha gushika naho yibeshera uravyumva ibi rero bijya ntibisiga umuntu uko niho uzosanga umuntu ameze nk'umuntu agaragara ushobora guhura n'umuntu ukora yuko uyo muntu aragaragara nta kintu muri we kimurimwe ingaruka rero zimwe nababwira hejuru nta muntu hava ngo kwizere mu gihe uvuga nk'umuntu yarandutse umutima uvuga ibidakenewe uvuga ibyo uzi n'ibyo utazi n'ibyo uzi n'ibyo wabonye kugira ngo naramubonye ariko ibyo ndabikubajije twebwe biza kudufasha iki mbega uri kurabibwira rero agacerere mu gihe umuntu akinjiyemwo kakabamwo neza karamwubaka kakamuha izindi nkomezi n'imbaraga zo gukora no kurangura n'iyindi mirimo iyo bigiye mu guhura n'Imana hoho biramufasha umuntu yasambutse biramugora guhura n'Imana mugabo umuntu baye mu gacerere biroroshe yuko ahura n'Imana bakayaga kumwe nababwira ejo bundi kuyaga n'Imana mu gacerere biba ari ibintu bisanzwe ngomba rero gusozera ikiyago cuno munsi inyurabwenge y'uno munsi nibaza yuko mwaharonkeye ibitari bike mwafashijwe nimba wafashijwe bitubwire hariya muri commentaire uvuga uti ndafashijwe n'inyigisho muduhaye ariko mwumva hari namwe dukebura naho nyene ntimureke kudukebura kugira ngo tubandanye tubaha ibintu vyiza twubaka umuryango biciye hano kuri televiziyo yanyu Umuvugizi TV gira subscribe gira sabone bisangiza abandi share kugira ngo gira like kugira ngo tugume twagura umuryango w'abantu baciye ubwenge umuryango w'abantu biga umuryango w'abantu bakomeye kubera yuko bamaze kumenya ibibakomeza Imana ibahezagire rero mugira umugisha ngaho iwanyu.